Haleluya, amen, imana imbazwe cyane. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cyacu gwaruka gica kuri Impamba TV. Ni Papa Tenzi muri kumwe muri kino kiganiro. Tumaze iminsi tuko turavuga ku ijambo kuba umugabo. Kuba umugabo tuko turiga ku muntu yitwa Adamu, umuntu wa mbere yitwa Adamu, aduhaye igicapo ciza cy'iciyumviro Imana yari yagombye ko abagabo bakwiye kubaho. Rero ugomba kumenya neza ko nabivuze bugano biheruka ingene ide y'Imana, igicapo c'Imana uko urabira ku bantu ba mbere. Umuntu wa mbere Imana yaremye ico yamubwiye ko azokora, ico yamubwiye ko azoba, nico yakagombye gukora mu bitandukanye ubuzima bwa misi yose. Dusabe ijambo ry'Imana tuwe mu gitabo cy'Itanguriro 3:11. Ego dusome izina rya Yesu. Avango aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya ca giti ndarya. Uno munsi naje kubabwira kindi kintu twigira kuri Adamu. Ni iki cyuko umugabo no umuntu ari responsable. Umuntu ahagarira inshingano ziwe akazishira mu ngiro. N'umuntu ari responsable. Diza ko muravyumva. Rero Adamu hano hantu yarakwefye iyo responsabilité yiwe. Ikintu kidushikira twese abagabo abana abagore, surtout koko tuvuga abagabo, umuntu akamayumva ntibimuraba. Amakosa yakoze naka. Umwanya wose ararodera ingene yeshapa, ingene ahunga, nigera yemera ikosa. Uyu ntaraba umugabo. Oya. Selon la Bible, uko ijambo ryo rivuga, nura ari uracahagije, ni ukomeza ukure, komeza n'abantu ushika abantu. Kuva yuko mu kibazo cyose haba ku kazi barakobeshe, si wewe. Haba mu muryango, mu rugo, haba ikosa, ikibazo, haba gushwana, misi yose wewe, si wewe. Haba mu bana, haba mu muryango wa muvukanye wawe, misi yose si wewe. Wamahomba kumenga wewe nturimo, abandi bo bagize amakosa. Nuvuga wewe uracakeneye kuza ahantu uva kuri responsable, ushobora guhagarira inshingano zawe no kwemera ibiba bikuraba nyene. Naturokanije ibintu indwi biranga umuntu ari responsable. Urashobora kubyongerako, ariko nivyo natekanije niyumviriye ushaka kudufasha kwivura cyane kuba umugabo ari responsable. Ikintu cya mbere nuko umugabo akwiye kwemera. Umugabo ari responsable, aremera akavugisha ukuri, kandi akaba wenyene, kandi akamenya ahageza, akamenya amasheke yiwe n'ingoma ziwe ziri. Mvuze umugabo akwiye kuba imvuga kuri. Mandi majambo, hariho itandukaniro ryo kuba umuntu mwiza no kuba imvuga kuri, no kuba umuntu nuko nyema byumvise. Kuba umuntu mwiza no kuba gentil, ugatwenga udatwenze, ukaramutsa umutamukije, yarengana ukavuma, wo uri umuntu mwiza, muri umwanya watwenze. Mugabo imvuga kuri no umuntu ari honnête, umuntu ari vrai. Uyo muntu haba ikibazo arabona esheke yiwe, abona marimite yiwe nawo ageza, kandi aragerageza kubikemura mu nzira. Uwo kuranyumviriza ukiye kuba umuntu ari wimvuga kuri, no umuntu mwiza gusa. Icya kabiri nuko umugabo ari responsable, agera hana akavuga ati yagize ikosa, abate iri ni kosa, nakoze ikosa, ndasavye pardon, kandi akagerageza no kurepara no gusanura iba vyasambutse. Icya gatatu, umugabo ari responsable, nahunga ariko arahagarara, inshingano zo akazihagararira, ku gikintu cyose gukora arabikora. Ubugira kane, aratanga inyishu ku kibazo abajijwe, ku ngwane kanaka niyo yabonetse, kandi mu bwizigirwa no mu kuri kwinshi. Ubwa gatanu, ikintu kiranga umugabo ari responsable no kumenya yuko umuntu wese ari responsable. Umuntu wese ahagarara inshingano ziwe yamakomeye gusumba umuntu akwepa, umuntu atamakosa ku bandi gusa. Gatandatu, umuntu ari responsable n'umuntu ashobora guhagararira
ivyo yavuze ivyo yakoze akabihagararira, abonye yihenze akabikosora canke yakosheje akagahindukira, mugabo ntagume abandanya mu nzira itari nziza. Ikindi natekanije navuze nabasha kongera ko umugabo ari responsable, n'umuntu yitaho ineza y'abandi. Wowe mugabo ukuranye imvizo uri mu rugo, ibi bintu bikiye kuranga. Wowe musore ugomba kuzokubaka ibintu birakuraba uzobikurikire. Hama kandi ndagomba kongera kino kintu ko bino bintu byose mvuze bidashoboka mu gihe utarapfa. Simvuze gupfa mu buryo bw'umubiri ngufe, utegeza kubanza gupfa. Uri bakudavuye ko umuntu agihumeka haracari ivyizigiro. Imana ishimwe. Nanjye nongere ko ngiyo jambo rivuze ku muntu ari kumbure mu bibazo akiso n'amagara, kavuga ati umuntu utanka ubuzima bugihari, tanka umuntu agihumeka haracari ivyizigiro, ni sawa cyane. Nanjye no munsi nagomba kongera ko vuga ati tanke mu gihe abantu bapfuye haracari ivyizigiro. Singomba kuvuga gufa mu mubiri, ngomba kuvuga mu buryo bw'imwemu. Umwami Yesu yaraduhaye akarorero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 12:23-26. Havuga ngo Yesu arabishura ati igihe kirageze cyo ko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gafe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Amen. Urafise impano, urafise amatara, mugabo kuko hariyo ibintu bitarapfa, hari ibintu bibi ugihagaze ko atari by'Imana ku buzima bwawe. Muri andi majambo nuri conforma, nuragenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Dusomye gatoyi mu cete Paul yandikiye Abikolosayi 3:5, tubona ko avuga ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza kwikose no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga bigirwamana. Ivyo bintu bikiye kubyica, ivyo bintu mandi majambo ivyo bikiye kubikuraho, bikiye kubirandura muri wewe. Niwe uzoshobora kubaho aya mahoro, uyu munezi no kugira neza. Namangaruka misi yose tudafise Yesu ntushobora gukora neza. Udafise umwami Yesu utakira gakiza ntushobora kugaragaza ubuzima bwiza mu kibano. Ishengero rirakeneye ko bino ibintu Paulo yavuze muri Abikolosayi 3:5 bikwiye kuva muri wewe. Ivyo urabirandura maze ukacutera kugoroka, ugatera ingeso nziza, ugatera ubwizigirwa. Ishengero rirabikeneye, aho birabikeneye kuba umu responsable. Kandi ndagamba gutandukanya, siko ndavuga mu responsable nk'umuride, nk'umuntu umurongozi, kuko umu responsable yayishe kamere, ibya kamere ubushakanyi, ibiyara mutwe, ibya bitandukanye, hama kacarima ugorokera Imana, gusenga Imana, gukunda Imana. Uyo muntu niwe ndiko ndavuga hano hantu akwiye kuba responsable. Paulo kandi yarabitugiye mu gihe ariko arabwira Tito niyagira gushiraho abakuru b'ishengero. Yamubwiye ngo Tito 1:5 yavuze ngo icatumye ngusigaza ikirete kwari kugira ngo tunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose ngo washinga abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Ari umuntu ataboneka ku mugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera bataregwa ko ari bihumbu canke ibiganda, kuko umuzenzwa shengero akwiye kutaba ku mugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakugwa ku ijambo canke usugurirwa canke umunyi wa vino canke umusinzi canke uwikunda uwifuza inyungumbi, ariko abe umva neza ukunda gutanga indaro, ukunda ivyiza, adahugumba, agoroka, yera, yirinda, agumya ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Bino bintu wocuvuga ati biraba diakoni, abapastori, abantu barongozi b'ishengero, ariko ivyo umuhamagaro utari hariya naco bitwaye. Ariko nk'umukristo wese nifuza naje ubwanje
ko umunsi nzoba narengaye ntakiri hano mw'isi ibi byose bazovuga ati nta mugabo wari uriko, yari umugiriza mwiza, ntiyari mudakuka ku ijambo, ntiyari umunyi wa vino, ntiyari umusinzi, ntiyifuza inyungu mbi, yakunda gutanga indaro, yakunda ivyiza, ntiyahugumba, yagororoka, yirinda, yagumya ijambo n'ibindi. Ibyo byose biba biryoshe mu gihe wotambuka bakabikuvuga ko ibi byose ibi ufise akanya ufise ibyo yawe uzo gusoma Tito 1:5 gushaka ku 9 ucuvyira bishaka mbega ibi urabikora mwarahezagiwe cyane. Nuba twosenga Imana iri jambo riragumye kubera ridusaba gupfa ku byo twatumaze ku myaka myinshi tubakiyeko kameremere kacu k'imiryango tumeze kunakuriya. Dusenge mu izina rya Yesu. Turatawe kuba responsable nk'umugabo ico bivuga ko tukwiye gupfa kuri kamere zacu hama tukarima ibyamo byangumwe bikagaragara muri twebwe. Hezagira muri munsi ufise ijambo ritume ahinduka n'igihe yarengana bazi bavuge ko umukozi wawe ibi byose biza wandikiye bikikora ngo muzuza shengero bitubone ko natwebwe ni mu izina rya bagira Yesu. Amen. Nawe utamukinde kiganiro mukomeze kwikirana ibiganiro cyo kumamba TV duhari kuganyu tubabasengera dusenga kuganyu ngo horaho akomeze kutuvuguta gushwe no munsi aracyatuvugutira kuganyu niza ko no munsi umunsi zamezovuga tuzohura mu ijuru abo zo kunda tukabura nga mwisi ni sawa cyane aho tazobonana isi yonye haraturindiriye zobe twarakoze ico twakateza gukora mwarahezagiwe cyane.